amakamyo yari yikoreye imiti n'ibigwanisho eka n'amajipe atatu niyo yaraye arashwe hari amurasirazuba bwa Kongo ahitwa Nyanzare. Izo kamyo zako gerageza kugira ravitaillement ziva Nyanzare zifata direction yahitwa Kalonge. Turaza kubabwira ukungene vyagenze. J.Kabila inyuma yo gukatirwa canke gufatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika aragaragaza kandi ngo akemerera abakongomani ko agiye kwitwara kandi agiye kugira ngo ivyitwa kunguruza mu kinyarwanda ivyo bita ngo kujurira, ngo azoba ngo yisunze amategeko kandi n'abasanzwe bamuburanira abo twita mu kinofunofu aba avoka. Mu gihugu ca Malawi nkuko twabivuze ni kenshi turabivuga, abanyarwanda ugasanga baratwanka, ugasanga hari n'abarundi bavuga murakavya murabesha, ariko iyo bakubwiye ko inkotanyi ziroga, inkotanyi zikoresha isumu, ni kenshi mukunda kuvuga ati ni ndenza rugero. Si ndenza rugero niyo option ya mbere basanzwe bakoresha iruhande ibindi twabadondaguriye. Ni muri Malawi aho umugore atwi nka Gentille gira mata na makuru mwarabonye cana ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko utubazaniye idonido akanya nikadukundira. Iruhande y'ivyo turababwira hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba mubo yagomye bagera kuri batandatu, warimo umutambukanyi wiwe nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye, akaba yamuhaye agashimwe ka ambulance kumvo zuko yitaho ineza y'abene gihugu muri rusangi, haba mu magara, haba mu vy'ishure, haba mu vyo gufungura. Ndibaza mwabonye ko nibisata mpuzamakungu bikomeza kumwizera. Inyuma ya ONI buca aja gutora kandi gashimwe mu bihugu byo mu Bwongereza, cane nkuko bivugwa n'umufasha wiwe ari we nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Uko niko vyifashe akanya kadukundiye. Amakuru ni menshi cane. Igisirikare ca FRDC hariya mu Minembwe kikaba caraye kirakora ibikora inka gushika naho gifata amwe mu vyo bita amabastion canke imyigobeko canke amakambi agizwe n'amahandake ya AFC M23 twigwaneho hariya hejuru mu misozi miremire, aho bariko barapanga begeraniriza ibikoresho byari kambi ridasanzwe, ahaboneka ko bari bamaze igihe kinini bimba, kandi ndibezera neza ko batamerewe neza kumvo zuko aha hantu nimwahabona muraza kuvuga ati ibintu byabafashe umwanya munini ya cyane. Reka rero twegeranirize bino hamwe mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV, ndizira ko muguwe neza. Ni ku munsi wa gatandatu n'igenekerezo rya kabiri juste mu ntango z'ukwezi kwa gatanu no mwaka 2026. Twifurize isabato nziza abasanzwe bemera umunsi w'isabato, bakanongera bakana kora ibikorwa byo kunina Hazimana kuri uwo munsi. Hariho n'abawemera ariko usanga umunsi basengera ko ari umunsi wa Mungu, ariko umunsi w'isabato mu Burundi ari uwo munsi wa gatandatu. Ni umunsi ukorwa ko ibikorwa byinshi cyane gutaha ubukwe n'izindi manza zigenda zitandukanye, aho mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari umunsi uzwi cyane nk'umunsi w'imanza. Tubifurize rero imanza nziza aho muri hose, haba ku butaka bw'u Burundi eka no mu mahanga. Amakuru yacu nko twabibabwiye, reka duhere kuri zino modoka ziri mu bwoko bw'amakamyo canke ibibeni bibiri n'amajipe atatu yarashwe n'igisirikare ca FRDC hari mu gihe cy'isaha 12:30 z'umugoroba ahitwa Nyanzare. Yari ravitaillement iri kirava Nyanzare igana ahitwa Kalonge nko twebabwiye mu ntangamarara. Rero bava Nyanzare baja ikalonge
baraca ahantu hitwa Binza, baraca Binza, bava barenze Binza gato baraja ahantu hitwa Momo, bariko baregereza cane cane ahitwa Kalonge. Rero umukoshi bagize ngo nuko ngo babanje barafata escale kugira ngo bwire ngo buhwibire cane bagende batikiwe kako amadrone canke izindi maneko za FRDC zoba ziriko zirabaraba zibakurikirana, ariko ivyo biketse niko vyagenze ko abene gihugu naho bari mu turere dufatwa canke tuyobowe na AFC M23 RDF, abasogosi Redi Tabara, twigwaneho ngo badahengeshanya canke badahisha canke batigera banezererwa na gato yuko bari munsi y'ubwo buyobozi, ngo aba akaba ari bamwe rero basanzwe batanga ama information canke ngo bakebura igisirikare ca FRDC. Uburyo babicishamo ntavyo tuzi, ntuzi kari telefone, ntuzi kari motorora, ariko ngo nibo batanze amakuru kuri FRDC. Ikambi ya FRDC ira ahantu hagufi ngo yategetswe ku intervena n'ingoga, ira ahantu hitwa Rukweti. Rero bamaze kuronka ayo makuru, FRDC abona ko uva Rukweti uza muri no axe ya Nyanzare, Binza, Momo, ungana Kalonge, ngo ni kure bari guhava bashika basanga bisanzaje canke bamaze gushika kuco bashaka gushikako, niho baciye baduza drone za FRDC ziraza zirabacucuma, aho izi kamyo zagaragaye zahiye kandi n'ivyari birimwo bigaragara cane yari imiti eka n'ibigwanisho. Uko niko biri niko amakuru ava Nyanzare adushikira cane cane kuba ariyo bakomeza kudushikiriza kumvo zuko aribo batobera ijisho hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Uko niko vyifashe. Tuva rero Nyanzare tuze hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, tubanze turabe ukungene mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yashikirije agashimwe umutambukanye wiwe, umufasha wiwe ari we nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye. Hama tubandanye n'amakuru akurikira. Tumuha ambulance Rusehabaniha kugira ngo ashobore gufasha abo bene gihugu. Mu mwaka wahera niwe yabaye wa mbere nyene muri oni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, muri oni bamuhaye agashimwe n'inama nshingamateka y'Ubwongereza nari kimuha agashimwe. Avyaye amahasa kamwazo karonka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinza gomwa n'abanyaburaya n'isi yose nitwe twomugayira. Ako kantu nako kajayo Burundi buramenyekanye. Nani kajayo? Yes, nkuko muhejeje kuvyibonera dukoresheje umwanya muto ariko amajambo makuru mwayumvise, ari mu bashimiwe ku munsi mukuru w'abakozi n'abakoresha itariki imwe y'ukwa gatanu, no munsi mukuru mpuzamakungu. Uyu ndibaza ko twese tuwemeranya kandi twese tubizi uko ivanye n'ibihugu twese duherereyemwo. Rero mutambukanye mukuru w'igihugu akaba yaronkejwe akashimwe ka ambulance, hakabona n'abandi bagiye baraburonswa kuva ku miliyoni 30 kugera ku miliyoni 10, kandi bose benshi muri bo bakaba bagiye bararonka ubushimwe kumvo zuko umwe wese yagize icaterereye muri wa mugambi, umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke ifaranga. Murabona ko abahawe ubushimwe ari abarimyi, swate bipiripiri, swate batejeje igiterwa kanaka canke ubworozi kanaka. Tuva hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi dusimbire rero mu burasirazuba bwa Kongo, tugaruke kuri dossier gatoyi ya J.Kabila Kabange canke uwo bita Hippolyte Kanambe. J.Kabila ivyamubaye ko nubu ntaratora ubwenge, kuko mugiye kuraba chaîne hariho ifoto iri kirasirikira ni nka resume ivuga J.Kabila nabo mukomoka ko canke umuryango wiwe, ahagaragara batoyi biwe, umugore wiwe, abana biwe n'ibindi vyinshi. Ugiye kuraba total bo baba amasosiyete agera kwijana ari muri Kongo, ari muri Afrique du Sud, eka ashwiragiye isi nzima. Rero hakaba hari amakuru avuga ko ijya ngingo ifata ibi vyose bikomoka kuri J.Kabila n'abamukomokako, n'ibihugu bisanzwe bifitaniye imigenderanire canke amasezerano na leta z'ubumwe za Amerika, ngo ntivyemerewe gufasha canke kwakira J.Kabila. J.Kabila rero akaba yumva ko ino ngingo itoroshe cane, akaba yatangarije abakongomani basanzwe bakimuyoboka, kuko ntawe buri umuyoboka uko biri kose babiri canke batatara bafise
bafise, akaba yabatangarije ko atagiye kubirekera uko, ngo agiye kwitwara nawe canke agiye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yisunze amategeko, ngo abavoka biwe bariko barategura ivyo azokwifashisha kugira arabe ko urubanza canke ibihano bamufatiye ngo vyomuva ko, ariko ntituzi neza ko Jesse mbona ayo mategeko yoza akoresha, kuko nkuko twebabwiye ku munsi w'ejo Joseph Kabila aragaragara ari kumwe n'abitwa ko ari abateroriste, aragaragara yitwa n'abicanyi bariko barica, bamaze kwica imiliyoni zirenga 30 z'abakongomani. Joseph Kabila aragaragara ari kumwe n'abafata ku nguvu abakenyezi. Murazi ko Kongo ubu mwisi nzima ariho hafashwe abagore ku nguvu igitigiri cinshi bivanye n'intonde z'ama organisation internationale ajejwe agateka kazi na muntu. Musanzwe muzi ko Kongo ubutare bwibwa Joseph Kabila afitemo uruhara. Musanzwe muzi ko Kongo ubu bariko baragwanira citwa genocide, kwica abakongomani ku bwinshi no kugenda mujaniranyije n'ubutare, ariyo genocide ijaniranwa igafatirwa no kucitwa ubutunzi bw'igihugu. Joseph Kabila rero yaragaragara ari kumwe n'aba bose tudondaguye, ba Sultan Makenga, ba Corneille Nangaa, ba Bertrand Bisimwa n'abandi benshi mu ndongozi za AFC M23 bataratangura kwicamwo zimwe nkuko vyagiye biragaragara. Uyu muntu rero sinzi ikintu yogarukana imbere y'amakungu avuga ati jewe burya naye nagiye kwifotoza. Joseph Kabila ndabibutse ko yagaragaye mwijoro tware turakora live, sinzi ko muvyibuka, hari inama yari kiraba mu bucagucagu i Nairobi muri Kenya, ariyo yavyaye Sauvons le Congo. Iyo Sauvons le Congo nta nguvigira kuko nikunda kugaragara, ariko mumenye ko ibi vyose Joseph Kabila vyagirizwa, akagirizwa ko ari mu bateza uruhagarara, umutekano muke, insécurité ariyo ija igana ku bwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ivyo bisunze kugira mufatira ibihano, sinumva ko ari itegeko ryoza yisunga kugira ngo ivyo bihano babimukureko. Ni handi nyine ho gutera igere rya nyuma canke agaragariza abakongomani n'amakungu ko akifise uruvugiro, ariko akakiwe kamaze kunyanyara, aha mbere benshi bakunda kuvuga ati ngo igihuru canke ngo igisaka cimbwa cahiye. Uko niko biri. Tuva kwa Joseph Kabila tugende kwa Gentille ni umunyarwandakazi asanzwe ngo akora mu buserukizi bw'u Rwanda hariya mu gihugu ca Malawi. Gentille rero yarishe umugabo wiwe, uyu mugabo wiwe amwishe acaja kubwira abajejwe umutekano canke abahashitse ubwa mbere ko yishwe n'isanganya batatomoye neza. Hanyuma amahirwe make yagize, nimba hari umuntu yoba yaramirimiye canke yarongororeye bari bahashitse canke mbara abaganga bahashitse bakaraba uburyo ikiziga c'uwo mugabo cifashe, barakebwa baravuga ati no, reka twisunze no kungena u Rwanda bakunda kugwagiriza ka munyuza, twatuzi twa munyuza ni shano ni sumu. Musanzwe muzi ko rimaze guhekura abana bugwa imiryango y'u Rwanda myinshi n'abarundi barimwo, kuko sinovuga ngo n'abarundi n'abanyarwanda gusa, ahubwo ni umuntu wese yitambitse imbere umugambi wa Paul Kagame n'inkotanyi. Ni naco gituma kenshi bakunze kutubwira ati Fleury le patriote muri icunga, ntimuze muremera kuza muri tabo ubutumwa bw'abantu ko bibaye, ubahamagaye wese ntimuze muri taba ibi na biriya, batinya ko twava duhabwa utuntu nk'utu kumvo zuko bigaragara biramaze no kuvugwa, ndamaze no kubashiramwe utu video duto bigaragaza ko ari mu Rwanda ibijanye n'ivyo tuvuga agatsiko canke akagwi k'inkotanyi ngo bibatera ikirungurira, kuko tuja ngaha tukabashira ku mugaragaro. Rero bamaze gukebwa ko uno mugore yakoresheje akunyu ka munyuza, bace bagira autopsy. Bamaze kugira autopsy, uno mugabo basanga ntiyishwe n'isanganya nkuko umugore yareka arabivuga, ahubwo yararozwe ahawe isumu. Uno mugore rero yitwa Gentille Giramata. Bamucira urubanza abakozi bose baserukira igihugu c'u Rwanda muri Malawi, donc ba ambassade y'u Rwanda muri Malawi baritavye muri sentare kugira bumve ivyo yagirizwa, abimenyetso, amapreve n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Urubanza barumuciriye ariho bari. Uyu mugore yaciriwe imyaka 40 yo gufungwa, imyaka 40 yo gufungwa. Hanyuma hari n'uwundi kumbure mutashoboye kumenya, mugenzi we bashoye ko barafatanije gukora ico caha. Uyu nawe akaba azwi ku izina rya
Rafiki Munyamagaju nawe bamuciriye imyaka 35. Uyu hoho ngo hakazoza hiyongera ko ivya bikorwa abafungwa basanzwe bakora bishoboye kugabanya imyaka yo gufungwa canke ivyo bakunze kwita mu Kinyarwanda ngo simbura gifungo. Iyo azoza arayikora. Rero aba babiri uyu Rafiki Munyamagaju n'uyu Gentille Giramata bose naba Inyarwanda. Uwo mugabo wiwe rero yishwe akaba yitwa Noel Emile Habimana. Uyu nawe akaba yishwe ico bazira canke icazira ico yamuhoye nikiraja kumugaragaro, ariko amakuru ahari nayo. Reka turangize rero turangiriza kuri ino nkuru nkuko twabibabwiye mu ntangamarara ko FRDC zaretse koze ibikora inka zigarurira amwe mu makambi canke mu mahandake yari asanzwe ariko aregerezwamwo ngo ibigwanisho n'izi mbwebwe za sarambwe za RDF inkotanyi abasogosi. Reka dukurikire amatugaruke muri studio turangize. Bosan ki olongole na bandeke. Abuyat. Atilum na kopi. Agiye de kumpa. Calma aí.
Reka ndabakengurukire ndangiza ndabashimira nongera ngaruka kubifuriza isabato nziza n'umunsi mikuru uko igendera kurikirana kuri no munsi wa gatandatu nigenekezo rya kabiri ukwezi no kwa gatanu umwaka wa 2026 ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugire aho muba mwubahwe mwese muri rusangi ciao ciao.